kubera hariho guhonyanga bidasanzwe ibwizwa shingiro. Ico ni cambere. Kigira kabiri nico no kwitara haute cour de justice. Uno munsi nababwiye ko umuntu aguma ari umukuru w'igihugu n'umuntu, icegera ciwe n'umuntu, umushikiranganje wa mbere n'umuntu. Nene mwumvise ko batukana bitana impene bitana nyambari vuvuzera sinzi ivyo ari byo. Ntimwavyumvise ko bonyene haraho bavuga ibintu biri uko biri. None murumva ko ari abantu, kubera ari abantu bagomba igihugu gomba gukingirwa. Ivyo rero byabavuvuzera n'ibindi niyumvira neza yuko bica biki amategeko ni yakingira igihugu, sumuntu akingira igihugu, tuvyumvikane. Iyo hari umuntu yigize itegeko ibintu bica biyangara. Twebwe rero iyo sentare igihe yojaho nukuvuga yuko haba hariho igikingirizo. None nk'ubu ndabaha karorero, hamwe hogira ukora amakosa kuko n'ubu harabayakora, murabizi muramaze kubibona. None yoshaci ari mu mabaga yoshacigwa urubanza na sentare yiyi. Ndababajije yoshigwa na urubanza na sentare yiyi. Rero kubona iyo sentare idasanzwe itahari ni kibazo gikomeye cyane. Ni n'ikimenyetso cerekana yuko ibintu by'intwari bereye mu Burundi bivugwa mu majambo muga mu bikorwa bidashoboka. Ikindi cyaka mwumvuze iyo sentare uno munsi igituma abategetsi abasuku batwara igihugu baterekana ubutunzi nuko bazi ko atasentare nimwe ishobora kubahana. Ni kico gituma batabwerekana. Hanyuma mwumvise yuko bavuze ko abantu baterekana ubutunzi, nuko twebwe tubona neza yuko iyo sentare igiyeho nayo ne kubera ivyo bintu bimeze gutyo bashobora kwigira igikanganyoni. Mugabo ico gikanganyoni cyo pfuma kibaho mugabo kikabaho. Mugabo kwitabaho navyo murumva ko hari ibyaha byinshi cyane bijanye. Twebwe rero mu ijambo rimwe intumbero y'umukuru w'igihugu ni nziza, amajambo aravugwa. Nubu mwarumvise yavuze ati sigaranye ingamba zibiri, urugamba rw'ubutungane n'urugamba rw'iterambere. Mugabo none urwo rugamba rw'ubutungane ruzoshoboka gute mu gihe muri leta badashaka ko urugamba rugwano? Erega se ku majambo umukuru w'igihugu yatanguye kubivuga agishika ku butegetsi mu mwaka wa 2020, ubu tumwa wa 2023 tugira tumare imyaka 3 turi mu ivyo bintu. None mwe mwumva tuzoguma turi mu majambo gusa atabikorwa? Ibikorwa rero twebwe dushaka kuvuga nuko tubona yuko hariho amajambo avugwa agaca herekezwa n'ibikorwa bigaragara. Kandi ibikorwa bigaragara suko wafunze umuntu hari kuva ndavyibutse umukuru w'igihugu yarahari mu mwaka wa 2006 yaravuze ikintu bita tolerance zero, kuyanganira kugera ku busa byo kugwanya giturire. Aho hari mu mwaka wa 2010. Mu mwaka wa 2005 bari yavuze ngo ibisaka vyimbwa vyahiye. Mugabo twebwe mu ijambo rimwe aho ibisaka vyimbwa byo gusha twabonye byaravomerewe. Mu mbabari ndabivuge gutyo. Twifuza rero yuko ivyo bintu twavuze bijanye n'uko amategeko ahari atariyo bishigwe mu ngiro kugira ngo twese twumve ko mu vy'ukuri ya ntumbero yuko Burundi bwa bwifashe mu mwaka wa 2040 iri kwiraja mu ntumbero. Mugabo nagenda babwire igihe ibintu bijanye no gwanya giturire mu Burundi bihereye mu mareforme, no kuvuga nk'iyi cadre legal, no kuvuga ya mategeko ahari babe bigaragare ko hariho reforme. Nk'ubu dukeneye kumva nk'umugwi wavuga ati ubu rero abantu bose berekana ubutunzi bwabo. Barabivuze kabiri gatatu, mugabo mwaje mwumvise yuko baciye yamba basoma barabakanze, yamba vyagenze gute sinzi gine vyagenze. Mugabo umukuru w'igihugu yarabivuze mu nyuma arabirotira. Nizera neza yuko ubu uya bitazosubira ivyo bintu, kandi ndemeza neza ko afise ishaka nabishire mu ngiro twese turamushyigikiye. Kandi abarundi bose barazi ko turi nyuma ziwe igihe ivyo byo biture bigwanijwe. Mugabe igihe bitagwanijwe tubama tubona akagwi k'abantu gatoyi kagomba gatunga twese turorera. Abarundi bose bariko barakena, bizogora ko iriya ntumbero n'iriya vision yiwe yashize mu ngiro iboneka. Murakoze.